Banyagisagara ca Bujumbura namwe muba mu micungararo yaho muratumiwe mu nyigisho zidasanzwe zizotangwa n'umukozi w'Imana Pastor Désiré Habyarimana ava mu gihugu c'u Rwanda mu ishengero rya Pentecôte abifashijwemwo n'abandi bakozi b'Imana bava mu mashengero atandukanye yo ngaha mu Burundi. Izo nyigisho zizomara imisi 3 kuva kw'igenekerezo rya 6 Rusama gushika ku ry'8 Rusama umwaka w'2022. Kw'igenekerezo rya 6 Rusama hategekanijwe inyigisho z'abagabo zizotangura isaa 11 zo ku mugoroba mu nyubakwa za Royal Palace. Ku munsi wa 6 igenekerezo ry'indwi hazoba inyigisho z'abakenyezi guhera isaa 3 zo mu gitondo gushika isaa 6 zongere zitangure isaa 9 gushika isaa 12 zo ku mugoroba muri Royal Palace. Ku munsi w'Imana naho igenekerezo ry'umunani Rusama hazoba inyigisho z'abubatse zizotangura isaa 9 gushika isaa 11 n'igice z'umugoroba zikazobera muri Salle Gilgal iherereye muri Rohero aharabana n'ibanki ZEP. Mufise ico mubaza mwokwakura kuri 79 59 84 ubusa 9 canke kuri 79 56 57 91. Kaze mwese, Imana ibahezagire cane.